jewe papa wanje kera bahora batubwira ngo tuvuge ko papa ari Yezu. Rero nibaza ko n'ubu yoguma ari Yezu kuko muri make papa wanje ntabwo yandamenya. Jewe mama wanje yabyaye afise imyaka 11. Ambyara yagiye kumenya ko afise imbanyi higera bivuga ko yari sanzwe ari munini ntiyaboneka. Yari anome de référence mugabo bigaca bigorana ngene arera neza abana. Aca afata ingingo rero kudasura kuja mu bantu nawe arakomereka agira blessure. Aca afata n'ingingo yuko agiye kwica abantu batatu. Agiye kwica nyoku, agiye kwica mama, agiye kwica nico yiti gihume ari jewe. Turabaramukije amahoro y'Imana. Iyi ni Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Kuri uno munsi murabona turi kumwe n'umutumire adasanzwe kuri no mbonesha kure yacu Axia Vibes TV. Aracyari umusore ameze neza, umusore yumutse yirabura neza, gira muranabibona n'agasurire yuko kameze neza ataco kabaye. Mu nkundire rero twidondore imbere yuko twinjira mu kiyago cacu nyezina. Yambu cyane mwaramutse murakomeye meze neza je ndashima. Yavuze ati umusore nibyo umusore. Ku mazina nitwa Ndereyimana Bienvenue. Yamaze kubivuga ko ndi umusore sindashima urwanje ariko ngira vuba urabyinjira kuko mbona umenga uretse ko uretse kabisa. vuba nzobatumira. Ego cyane turaguhaye ikaze bienvenue kuri Axia Vibes TV kugira ngo tuyagire. Jewe ni Edmond Kwizera kubwa Axia Vibes TV. Turi kumwe rero na Bienvenue nkuko mwavyumvise. Bienvenue Ndereyimana. Bienvenue Ndereyimana. Je nanje ni Kwizera Edmond. Kwizera wa Manirakiza. Manirakiza wa Sindibarura wa Ntibakivayo wa Buzuguri ngeza ngaho. Nawe ni Ndereyimana wanje. Edmond urakoze cyane ariko jewe biraza kungora gato kuko biraza ko ari nyuma yanje sindababona neza. Bizabingora cyane. Reka. Ndazi ko nitwa Ndereyimana Bienvenue. Nari kuvuga umuntu none kera ibijanye n'inzaruka bazivuga ku bagabo. Ego. Mugabo sindasho kumenya amahirwe yo kumenya izo generation ziri nta nimwe wotora. Ibyo bintu birasa nk'ibiducanze gatoyi. Bienvenue papa wawe yitwa nde? Jewe papa wanje kera bahora batubwira ngo tuvuge ko papa ari Yezu. Rero nibaza ko n'ubu yoguma ari Yezu kuko muri make papa wanje ntabwo yandamenya. Kwinjira imyaka 35. Ubona shoye kumenya ni mama ambyara kubera ko yambyariye iwabo akiri muto cyane. Hanyuma mugabo sinagiriwe amahirwe kuri séance nyinshi tumaze gukorana yuko ayo ndangira canke yereka umuvyeyi wanje. Ariko ibyo ndabyakira muri rya teka ryanje. Mama wawe ntiyigeze akwereka umuvyeyi wawe ari we papa wawe? None yoba yabigize nkana canke uburyo wavutsemo nawe nyene birashobora kuba vyomugora kumenya by'ukuri uwakuvyaye wari we? Muri make nashaka kubisobanura neza ushobora kuba nawe utabitegereye. Ariko Bienvenue muvugana umwana yavutse avukiye kwa inakuru. Abenshi mvuze imvugo y'ikirundi havuga ko ndi umwana w'ishushu ndibaza ko nkababesha. Bamwe batwita mu
igishushu, abandi bakavuga ko ari ibivangundu, abandi bakavuga ko rya jambo bakunda gutukana ngo ikivangundu bakakaducumita. noneho iryo teka umuntu yategeza kugira ukumva aho nyene menga barari kubuye ntirikikuriko, ariko kumwe n'Imana yacu ni umwana mwiza, umwana nk'abandi bantu bose, mfise iteka nk'abandi bantu abari bo bose. N'abariko baratwumviriza bavyumve, bashobora kuba barimwo, ashobora kuba atari jewe, je kera nari nzi ko ari jewe ndi umwana w'igitwari jewe, navutse gutyo, ariko nagiye usanga hariho n'abandi. Mugabo bienvenue, ibintu biratandukana. Urabigitwarire ukamenya so kumbure nk'ubu ugasanga hari umugabo yubatse runaka yikoze kuri mama wawe akakuvyara, mugabo umva ntibiciye mu mategeko kuko we yarafise urugo rwiwe, kandi akuvyaye uri gitwarire, umwana w'igitwarire, uri enfant naturel. Mugabo ariko kandi ukuze uramenya so, mugabo we nawe papa wawe urumva ko utamuzi kugeza ano mango kuko ije imyaka 35, ntuzi ngo ariho, ntuzi ngo yarapfuye, ntuzi ngo mwama muhura mugasekana imitwe, ntuzi namba. Ibyo bintu ndumva bitandukanye gatoyi, ariko igikuru muri ibyo nuko utahura iteka ufise nk'umwana w'Imana. Wakivuze neza uti je papa wanje ni Yesu. Abantu bariko barambaza bene utwo tubanzo, navuga ati papa wanje ni Yesu. Na cyane ndamumenyeye rero naciye ndamugira naciye ndamwishimikiza, ambera umupapa, ambera umwami, ambera byose. Ariko muri rusangi ibyo bibaho, nashaka mbwire n'abariko baratwumviriza aha muri Burundi cyangwa muri iki gihugu, hari abana benshi bameze nk'ubanje. Nagomba ndabamenyeshe ko aho bari nubwo bigumye, kuko nagira ndakubwire ko si ubuzima bworoshe, si ubuzima bworoshe, kuko aho wavukiye baraguseta, aho usaba indaro urabona ko umwana akosa, bakavuga ngo nakare bicagitwariye kaguma umwata nta ndera afise kuko nta se yamureze, nta nyina. Bisanzwe indero ni ya babiri, itangwa n'umumama n'umupapa. Rero ko twe tutagiriwe amahirwe yo kuvukira muri abo bantu babiri, papa e mama, iyo tugize agakosa umenga byaturutse aho nyene. Rero hiyo bakagusita uronse indaro, sinokurirwa ndavuga birebire ngira murabizi, bayinarume b'abantu barasita bagasohora, abatantine bakakira, bagateba bakananirwa, umwana kubera kubura ibintu biriye ugasanga afashe inzira yiwe, agiye hirya no hino nkuko nanje byashikiye. None bienvenue, turumva yuko ubwo buzima uri kuravuga, kuragerageza kubidusigurira, ubidusigurira nk'uwabibayemo, kuko si ibintu wumvira ahandi, si ibintu waboneye ku bandi, nivyo wagiye uribonera. Uno munsi turakubona uri muzima, uri umusore atakase, asa neza. Kuba ariko barakurikirana kino kiganiro, nagomba ndabamenyeshe yuko uyu bienvenue ndereye Imana namusanze mu rugo iwiwe, naho urugo baruvuga ko bamaze kubaka, mugabo ku Gasago iwe. Aha turi ni muri ni zone ya Buterere, turi muri zone ya Buterere, neza na neza niho Agasago kiwe kari, kandi napanze wa muntu atazi na se, atigeze aronka se, ntapanze. Byumvikana yuko umwese yagize yahaye umwizero we wose ari we Yezu, ntiyigeze amutetereza, kuko naha twicaye murabye neza muratubona ubwa mbere, muga kandi musubi mukaraba imbere gato y'imurasubira kandi mukatubona, ngira ngo ibindi bice by'inyuma ngira muca mubona ko ari ahantu ntaco habaye no gushimira Imana. Bienvenue, ubuzima ntibwakoroheye, udukundire n'abariko barakurikirana Action Vibes TV, utubwire buke intambwe ku yindi evolution yawe, gutyo kugira ngo bariko baratwumviriza bashobora kuba bariko baraca mu makuba nkayo waciyemo,
bumve yuko atakidashoboka imbere y'Imana, bumve yuko bogarukana umwizero kuri Kristo Yesu yababambiwe ko azobabera umuvyeyi nkuko nawe yakubereye umuvyeyi. Urakoze cyane. Ni ntahe ndende nibaza ko umuntu yogerageza kuyivunagura. Ntaco tubwire kuri Action Vibes TV turafise umwanya wo gukurikirana ibiganiro, turafise umwanya wo gutegera ibyo muba muri ko muratuyagira. Bienvenue yaravutse. Avukira wanashaka mu rugo rumeze neza. Kwa sokuru bagirwa bameze neza mu ntara ya Mwaro. Abazi akaranga bwami k'iyo ntara igizwe n'uburimyi n'ubworozi. Rero sokuru yari umurimyi mworozi. Aho no kwiti wacu aho nyene ni wanyu niho wavukiye nubwo mu nyuma nahavuye nsanga umenga si wacu kubera ko ntafise uburenganzira bwo kwisanzura mugabo ndashimira Imana ko uko biri kose ubwo rugo rero rwari urugo ruri mwinka n'imirimo maze kuvuka rwari urugo rw'umugabo yiyubaha ari muri batanu bo ku mutumba kumwe bakunda kubivuga babashinga ntahe b'indyamuntu. Mama rero yarabayeho mu bandi bana yabayeho yari umwe mu bana indwi ego akaba ari umwana agira gatanu. Rero yari umwana munini, umwana kubagana, umwana avyibushe, umwana abayeho neza. Mama byaramugoye gatoya nkuko abandi bakobwa bose bibagora, araca muri iyi nzira y'ubuhumbu niko nobivuga. Hanyuma nimba byarabaye rimwe kabiri gatatu birahavura bifata umwanya muremure biraba nk'umugenzo mugabo muhira batabizi si ibi by'Ibujumbura usanga umuntu bavuga ngo hariho ngo amazu amahoteli canke ibiki mbwa wewe bibaza ko vyabereye mu mashamba mu ngundu z'ibitoke nkuko batwitira ibivangundu. Rero mama nawe nyene byaramugoye kuko yarakiri muto. Jewe mama wanje yavyaye afise imyaka 11. Amvyara yagiye kumenya ko afise imbanyi higera bivuga ko yari isanzwe ari munini ntiyaboneka. Ayo n'amakuru bambwiye. Hama mu bisanzwe yagiye kumenya ko afise imbanyi jewe mfise amezi indwi kuko haciye hahera kuva bimenye haheze amezi abiri uburavutse ndavutse kandi mvuka neza atakibazo na kimwe mvukira igihe mugabo jewe nta rucanco sinigeno bivuga abavyeyi babibungenze buratse ko hariho baragira icanco bagenda bakabacandaga kubura ya mezi kurandi sindabizi cyane mugabo ncamvuka neza malgré que mama wanje atagiye gupimisha imbanyi na rimwe. Mvuka neza, mvuka afise ibiro bikwiye, mvuka ndi munini afise ibiro 4 n'amakuru bambwiye. Hanyuma mugabo kubera ko mama wiwe mama ari we nyokuru yaciye abimenya buryo umukobwa ari kubise urabibona canke umudamu acana ku muganga ngamwirukanye kwa muganga wa mutama sokuru wanje yari mu bandi bagabo hiyo kukiraho yatashe bamubwira ati nyabuna ibintu byagenze ko bagiye kwa muganga naka arafise ya arikombaye. Umutama rero biramushavuza sokuru biramushavuza arafata n'ingingo mbere ko atazosubira mu bandi bagabo ahumanye amenje ibara rimugwiriye mu rugo. Kandi ico kintu kiragira impact n'ivyo ku bavyeyi. Kiragira impact uretse kuba abantu bari kubarakira ibintu mugabo à l'époque byari cari gitutsi wumva yabari muri bampanuzwa jambo abacu menga ntiyareze yari anome de référence mugabo bigaca bigorana ngene arera neza abantu cari gitutsi aca afata ingingo rero kudasura kuja mu bantu nawe arakomereka agira blessure aca afata n'ingingo yuko agiye kwica abantu batatu agiye kwica nyoku
agiye kwica mama agiye kwica n'ico yita igihume ari jewe. Nyokuru uvuga ni umudamu wiwe. Nyokuru mvuga ni umudamu wiwe. Ego niwe ataretse. aha rero abagabo ngo iyo umwana abaye ikigaba abo wa nyina atukwa nyina cyangwa wa nyina abaye intora kagira abe intore n'intore gase ako kantu natwe bw'abapapa abaye intore nkase ego abaye ikigaba nyina n'ikigaba nuko rero niko nyoko yakoretse ibyo si mu nyuma haragera igihe nyokuru afata ingingo yo gucura umuvyeyi n'umwana ariko acaronka mukuru wa mama bahurira mu nzira agemuye aramubwira ati nyabuna ntimuhatombeye kuko kuva mugiye kwa muganga papa ntarava kwirembo kandi kuri iryo rembo ahafise yaca umuryi ahafise n'umupanga ati ibyo bintu yavuze yuko ari byo bikoresho azokoresha kugira ngo yihumanure uburyo yahumanye mwese arabica. Nyokuru rero biramwagira aho hambere byari bigoye baravuga ko iyo umukobwa abyariye iwabo yakwegera n'amahano umutumba canke akarere bibereyemwo benshi bavuga ngo urubura ruca rugwa rugatikiza ibintu. Nyokuru rero aranka no kuja gusaba indaro ngo ntibamenye ko umukobwa we yabyaye acafata ingingo yo kuja mu ishamba abahazi baraza amashamba ari wacu muri Gisozi afata ingingo yo kugumaho mu ishamba aranka gushika muhira kuko yanka ko inkumbi igwa kwirembo. Harateba haragira igihe mugabo aprezi ni sommet nyokuru iyo ni histoire yambwiye ararambigwa haciye indwi ari mu ishamba. Yes yarabayeho gute bienvenue urabona afise umuvyeyi yabyaye yategeza kumwaramira yamwaramiye mu bwo buryo jewe sinari navutse biteguye ngo bagure ibigoma bagure udushuka bagure impuzu z'umwana z'uruhinja z'imbeho ubwari naho bagusasiye imitoto kandi mwibuke wavukiye muga kwa muganga. navukiye kwa muganga mugabo wumve ko kumvyara nta mwiteguro habaye muca mubona utuntu tw'uturembe nari ndimwo naho jewe nta mwe mutatubona nk'uko je ndatubona utuntu tw'utwahi utumfubafuba rero ivyo biraheva nyokuru jewe abona ati umuvyeyi aratetemera umwana aratetemera abahazi muri Mwaro mu gihe co mu kwa gatandatu je navutse mu kwa gatandatu haba hatanguye kuba muci igikonyozi co mu gitondo no ku mugoroba abahazi barahazi arateba ararambirwa rero muri iyo ndwi imwe yaramazemo aravayo aja mu batware kugira ngo bamusabire ashobore kwinjiza umuvyeyi. Ivyo barabimukoreye baza kubwira soko bati kumbe ntitwahora tukubona ugamije ivyo barashaka no gushwana n'undi mutware donc ujya mukuru mutumba ujya bavuga ngo ni inkuru y'umutumba barashaka no gutwara avuga ngo nimba ari wowe ntereye umwana inda torujani wawe ntava mu twanje. Bibaye gutyo abatware baca umutware biramunanira umva yari umwe acara ararondera babandi bagabo b'indyamunyu urabazi hariho n'abapolisi ba komine kera abantu batora baba jeya bo gufata abantu bagabo bananira bo kumutoba cara batora ati cabaraza baca bamubwira ati twebwe dufashe ingingo yuko tukuboha tukakujana kwikomine mu gasho mugaba umuvyeyi n'umwana nabo binjire. Iyo migambo ufise uzoyisigurira ubuyobozi uzoyisigurira abajejwe intwaro hama nibaguha uburenganzira uzoza ukora ico gikorwa nibasanga bibereye. Nyokuru rero abaratabarutse abonye rero bigiye kuba birebire sokuru aca aremera ngo nibinjire. Mugabo binjiye turabana mugabo tuba ngaho hantu jewe na mama dufise icumba ca twenyene mama yugururirwa kabiri ku munsi kandi akugururirwa na se gusa. Nukubwa yaciye
aho nyangirwa gateka yaciye yugaranirwa mu yugaranwa cyumba. yugururwa kabiri rimwe kwari ukugurura baca bacisha isahani munsi yikwirya kugira ashobore gufunga iyindi turu kwari ukumwugururira bamukubita sokuru amukubita ari umuvyeyi we ni ukuvuga ngo ari umuvyeyi ega hajya ntiba dapre y'ibyari bihari ntibitwa abavyeyi yaba ari kimenabanga yaba ari kimenabanga yaba ari kimenabanga nuko babibona rero ati ko imbere yaho banabimenye utarabyara bagutwara ku gitabo mu gisumanyenzi yego nuko hanyuma rero ico gihe kubera babona bamvuga ati nta ndero fise bambona kwirigara ndiko nkora taxi vero muri uwo mwaka ndateba ndaronka umuntu avugira umuvyeyi cyangwa umwari muri abo barimu hariho umu inspecteur communal nawe umu inspecteur communal kera yari umugenzi wa mama bakiri bato asanga rero bakikuje jewe bafukamitse aca arabaza ati nibiki aje kuri iryo shuri aramenya arabaza ibyemve nibiki nca ndavuga nti aba bantu bose aba barimu bose nta n'umwe nshaka wowe gusa kandi ikibazo mfise ndakibwira wowe gusa umu inspecteur ati okay tuje mu biro ndamubwira jewe ubuzima bwaranse ubuzi kunuku wese ndagusigurira birebire uravye aho mba jabaho kunuku ntibakunda mama wabo twaratewe n'iki kibazo mu Burundi twese dufise twatewe n'inzara je rero ndi kwirigara ndi gukora taxi vero kugira ngo ndondere ration ya jewe ya nyokuru n'abana batoye banje babiri arahavura aravuga ati ja mw'ishuri acambwira directeur n'abarimu ati ikibazo c'umwana kimeze kunuku acanyemerera kumpa igitabo urumva ko wari umwaka wa 6e twategeza gukora konkuru acambwira ati murajya amaheruca ugerageze urondere amabuji uzuriga wirigwe gukora mugabo wigiye mw'ijoro acampa igitabo c'igifaransa ampa n'igitabo c'ibiharuro ati uzogerageze ibishoboka byose ntuhebe ko nari ndamubwiye ko nshaka guheba izi nkoni nakubiyiswe kuva nkivuka ubu baguma bankubita numva nobiheba mugabo rero aca aramfasha muri ubwo buryo ati wewe ndagusabira uruhusha ati mu ndwi n'uwuhe munsi ushobora ni iminsi ubona ushobora gutonda kw'ishuri niyi nani naca ndamubwira iminsi atasoko ihari ni jewe nziga ku munsi wa kabiri nige ku munsi wa kane kuko ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu hose haba hari isoko niho ndonka inoti rero aho naca nja kuduganira ibintu abaranguye ku isoko ku isoko imwaro nkabidugana igisozi n'ikinga nkaca ndonka ubuzima kandi iyo midigo rero nanje kubera nari umwana afise inguvu yabanutse gatoya nari umwana afise inguvu narasunika umuzigo kabisa nkakorera amafaranga atari make ugacukora nukuvuga ngimba ariko wa mbere warakora yuwo munsi n'aya kw'ishure mugayi rasiyo yarendi na mardi bikaba yabonetse ico gihe ndahibuka byari bikomeye twarya ubugari bw'imyumbati gusa ubwo bitangwa n'ubumbaranga bwava mu Kayogoro umuntu agaca ahitana n'utuntu tw'utubogaboga abantu baravomera imboga bakadandaza imboga basi umuntu agaca ashobora kubona ubuzima rero ibyo ndabibamwo ngirirwa amahirwe vraiment Imana igumana nanje nkuko navuze ni papa ni Yezu Imana igumana nanje nubwo ntari bwayimenye neza igumana nanje kabisa uwo mwaka nca ndamenya ndatora ko nkuru la moyenne barabira ko muri collège yari 88 sur 200 88 ku majana abiri je nari mfise 89 wari warengeje ko rimwe gusa yego tangaza kiba kirabaye canja muri secondaire muri secondaire ndahiga nabi urumva bimwe byo gusiba uko nishakiye muri secondaire hoho ntibishoboka biba bigoye ubuzima burana mugabo naho ico tubyakora twarabyuka na gatoya kanje tukarima ahantu vraiment hatari hake intambuko zishika nka 10 yo kuragaca hateragira kubera imvura yari yamaze gukasura abantu bariko barateragira imirimo
turabibamwo gutyo mu buzima bugoye, harateba haragera igihe birangora gose mu mwaka w'icenda vraiment biranka ndadubura nsubira muri bwa buzima ndaheba ishure. Cette fois-ci sinasubiye muri taxi vero nca niransa muri salon de coiffure ndakora ibya salon de coiffure nawe ushatse nzokumwe ndazi yitwa pena yoshobora nogerageze ego cyane hama ndamwe umuntu uwo muntu arangora akati mwana we kumwa neza gutya ukiri muto uri umunyeshuri ndabwira ntega jewe cindi umujene umunyeshuri je ndosura kwishuri je ndiko ndondera amahera yo kuzonigana n'ishure mu minsi atubu byarangoye nyene ubuzima bwawe ambwira ati urashaka kwiga ndabishaka ndagusabira ishure ati none we kubera kutiga ubu ndamubwira histoire nkuko nabikubwiye mu nyuma acambwira ati je nzokurondera ishure ati ntukorera ngahe mu nyuma acambwira ati ndakubaza no kurondera ishure muri internet nawo kwemera mu buraro no kwemera nawe yabigize uko kugira ngo bikunde ikintu kimfatira nuwo mwitwarariko w'ubuzima bikunde mve hafi y'umuryango ndi mwaro aca nsabira internet y'ububati uwo muntu yahora akorera ngahi Bujumbura akagira amatere imwaro yaciye ahindura akorera Bujumbura agirira amatere Ingozi maze y'umwaka wa mbere naragize igice ca mbere ndamubwira arambura ikitike donc yaranguriye ibikoresho byose ndaja mu ishuri hanyuma ndamubwira mu gice ca mbere muri ikitike arayirungika ndamubwira ngeze kugaruka arandura ikitike ndasubira ku ishuri mugabo deuxième trimestre nca ndamutelefona nk'uko bisanzwe kugira ndamubwira nti ama examen yaraheze tuyigiye proclamation nayo izoba la semaine prochaine aho hari vendredi tuzotaha vendredi de notre semaine kuwa gatanu w'indwi ego acambwira ati dimanche uzontelefone ndakubwire umuntu narungikanye amahera ndakurungikire nimero y'umuntu narungikanye amahera uzontelefone kuri ya telefone yo muri kantine y'ishuri ati ndakubwira ndaguhe nimero y'umuntu w'ibubanza narungikanye amahera y'itike yawe nshitse ico gihe dimanche ndaja muri kantine ndatora telefone ndatelefona irasona ntibanyitaba ndasubira ndatelefona ntibanyitaba mugabo ku nshuro ya gatatu baca banyitaba anyitavye ndi bienvenue nagomba ndakubwire umbarire wa muntu ya nimero umwe warungikana amahera ati uri bienvenue wahe bienvenue nyene wawe bienvenue y'ibubanza w'igisozi ati none we mufani jewe ndi umwana yatoye gutyo arafasha arasabye ishure wowe yakubaza yarundi yitavye telefone yo mu muryango hanyuma ngo yo gushana ngo wihangane ngo burya ngo yarayitavye Imana ngo aramanuka avuye Ingozi ngo bagiriye accident muri gare du Nord Rwanda ngo twaramuzanye muri Rwakarede ariko ntiyashoboye kugira amahirwe yo kubaho yaciye yitaba Imana bigenze gutyo ubwenge buca buntakarana kubera ko niyumvira mbega nzosubira muri bwa buzima mbega nzosubira hahandi mbega bizogenda gute mbega ko nariko ndondera itike kuva ibubanza n'imwaro nzohashika gute cangira ibibazo nca ndakwama telefone ya kantine telefone za terema aho ni terema ikirakoroka nayo irameneka cangira ibibazo bon bwaba nkuye hasi umukantiniye nawe caramfata ngo ntarishi urihe telefone ivyo rero nca ndababwira ni ca ndinumira kuvaho nca ndahora maze gutora ubwenge nca ndinumira baravuga biraba birebire baca barantanga muri direction bantanze muri direction nditaba tarantreta hari umuntu dusangiye naho twaja gusenga bavuga ngo
tugiye muri Louange bajya ba berger berger yarabona ko ntameze neza akamvugisha muri ico gihe ivyo byabaye nahora nari maze kumenyera nkaza muri animation kuririmba bakampa igikorwa mbwa bampaye igikorwa nkanca nicara inyuma jewe nza kuribura Imana bwati Imana wanzanye kuko ngwa ngaha ndabuze itike yo kuduga muri aba bantu bose nindabiti kuwe wari wampaye wamwisubije mugabo aba uwo mu berger acara avuga ati uko biri kose uriya mwana arafise ikibazo jewe acaranyegera arambaza ibyo ari byo ndamubwira ko mfise n'ikibazo jewe bantanze no muri direction kubera telefone yamenekanye ntabona icepu ca ruguru ati nuko bimeze kumbe ndamubwiye histoire yanje kumbe wahora uririmba utamba nibyo bikomere ufise buryo ati wari intwari vraiment bon ibyo birahera biheze aca aragenda we nyene araja muri direction aravuga ati hari umwana afise ikibazo arabwira directeur ati naracumvise mugabo abwizo kuri aca aramurakonta rero muri histoire amubwira histoire yanje amubwira histoire yanje carumva ati nta kundi jenzo muhiriye mpuze directeur kandi umubwire ntahebe ishuri jenzo ca nza ndamuha minervari uwo mu directeur Imana ikubona nanje umudirecteur aca arisinya kumpa minervari aba banyeshuri gato ko wari urindiriye itike igusubiza muri vacances byavuye bigenda gute iyo tike rero nahavuye ndayironka abanyeshuri tugiye muri vacances ya deuxième trimestre aba finaliste babwirizwa kuja mu stage oro bagenda babahaye ama frais de stage rero uwo mu berger yari mu ba finaliste aca kusanya arahamagara abavukanyi dusangira igisabisho ba finaliste ati turafise umwana yagize ikibazo kuno yagira ngena azotaha ati rero umuntu ko duhera babahaye turabe niba ari 500 niba ari igihumbi umuntu akure ku make duhereze uwo mwana ashobore gutaha ashobore no kuzogaruka baca baragerageza ibishoboka baca baramba ka envelope ncasanga karimo 48,000 jesi nayo bwayakore kabisa n'igihe nakorera amahera 48,000 ndayabonye ndanumva urukundo numva Imana irantabaye numva Imana by'ukuri rero iranyeretse nge nari Imana yego cyane nca ndagenda ndataha ndabashimira ndataha barambwira ati hari n'itike yo kugenda no kugaruka n'utumateriel n'utwangombwa amasabuni yariki kuko ico gihe itike yo kuduga Imwaro kuva ubanza gushika Imwaro nategeza kudepensa 7,500 au total uko ndibuka ko kuva ngaho Bujumbura byari ibihumbi menga bitanu kuduga hariya yari 2000 bisi zibiri yinyurukirije ngaha mutakura niho twafatira bus y'inyabubanza ikanjana muri ville yari 200 iyindi kandi donc au total yari 15,000 rero tu aho muri kamatwimire umva ko ndafise na jado poche nta n'ikibazo nzogira mu nzira nuko rero Imana ibiramfashije muri ubwo buryo ndabubamwo mu nyuma ndarondera n'agatelefone urabona ko amatelefone atari yemewe mu mashure kuko nabona ko ndiyo bihera mbega nzobura n'umugenzi telefone ko wari yanjanye yitavye Imana abatelefone y'igihe kimwe baca baragafata bagafasha ncanambikirwa kuba umunyeshure aba yigataha donka iyo abinyuma y'uburaro ico gihano kiba kiramfasha ndonka famille yibubanza tutazinanya atari famille y'amaraso uretse ko abana biyo famille baza gusengera ku ishure muri uwo mwanya wa Louange mw'ijoro kubera urupangu rwari ruhereranye n'ishuri turiko turagira Louange nabo abana b'uwo muryango bakaza turamenyerana nabo bana mu masorti nkajayo rero ngize ico kibazo nca ndaca kubasezera
mugabo nciye kubasezera aho rero wari basezeye ngo uje nari ntaje kabisa kari gahetse kari kabaye ko je nababwira nti sishobora kuba muri externa sishobora gupanga inzu sishobora kuronka ratio ibyo ukunda ndatashe igice kiraheze ngasi ndabare kandi n'abayigama ico gihe nari gaca nkore examen ya nyuma ico gihe umuhakadere yambwiye ati uzokora examen isakoshi itekeye uzoheza examen kutaha kuko yari kwiga uba hanze umwaka wose yego kuvuga ndavuga nti nabyo ntashobora ndaca kubasezera kubasezera barambwira tuzobaho courage birakunda zotumufata chambrette y'ibihumbi 10 gufungura naho byanse gose uzoza ngaho ufungure ari abo bana rero aho yari umumama ariko arabimbwira mani muhenza ngire vraiment ico gihe umushinga nawe we yari ku kazi rero bahora barabiganira na babana b'abagenzi banje baca bafata ingingo rero yuko ntoja gupanga ahubwo naza kuba mu nzu iwabo umwana mu bana uwo muryango nawo ni umuryango wankoze ku mutima cyane umuryango ntavuga uko novuga ngene ntafise aho nohera naho nogarukiriza kubera iki ico gihe ni umuryango wari ufise abana 6 kandi bose bari mu nzu ni umuryango wari ureze abana 4 jewe niyongeyemo gatanu donc tugaca tuba abana 11 gushaka kwa abavyeyi no kuvuga turi kuri table omenga turi mu rubanza amasahani 13 era amasahani menshi cyane rero turabamwo uwo muryango na urangumya kumwe Imana yagumye inyubararako ku bantu kureba mu buryo budasobanutse umuryango uramfasha ni nawo umuryango wafashije gutambuka cyane baca barambira ati mbere no muri interna ntuzosubireyo amayitide yose ni hafi yo muhira ukorera mu ishure bigane n'abandi mugabo utahira baca mu buzima gutyo haragera igihe ndaheze ishure bankorera ibintu bidasanzwe ruguru baza kumvira umunsi mukuru wa diplome ruguru jeje ndamwita action de grâce barava ibubanza baraduga umuryango Fremuraza kugira urabi wacu uwo mwana bafashije batazi yava ncanda turavugana na nyoko yarakiriho turategura urubanza biragenda neza n'ubwo rubanza nasanze hariho sekibi yaragerageje kuruhungabanya iraruhungabanya vraiment ibinyobwa twateguye tugiye mu misa dusanga tuvuye mu misa ibinyobwa babigaspiye bitetse sinzi ico babikuye kongerana wa mu bana utameze neza bande rero batiyanje n'abahonge abahonge usanga bakiriye abantu babo ibinyobwa babitanze urubanza turanabolewe ni ibintu nk'ibyo jewe shitse mbonye ibyabaye ndakanguka ndavuga ati Mana aba bantu tuzananye urabakoriste bamfashije ku isengero urabafurera urabapadiri bamfashije abandi bantu twari tuzinanye hari iwacu twari kumwe ku isengero ndandamara n'abandi baduga bavuye ububanza mugabo heureusement tuyoga duke twa Blarudi nari nafasha ahantu kuri eglise kuri paroisse nasabye patiri ngo ku paroisse hariho akadeperibieri ndamubwira patiri urazingene byanje bimeze narose daratretane nahejeje ishuri mugabo narose kiraka muri entreprise de construction bita écrit yari kirakorera amabarabara y'iwacu hari yarigura amabarabara 3 rero nje ndashobora kuronka ico kiraka rero nabwira patiri ni mungopeshe sinzomara mari munsi urubanza ukwezi guheze dans 2 semaines nsigaje urubanza ndocana marabinkundi tuyogaje twari tuje tuzanye wa mupapa w'ibanza twabushize muri kapo cha dusangira utwo umuntu arafundikanya birakunda urubanza ruragiye neza ruraheze yezu biramara vyikorera yego cyane nkuko rero ubuzima buba buratanguye kandi usa nk'ubworoha k'ubuzima bw'ishure secondaire maniti heze umuntu atatangura gusa nk'umuntu w'umugabo abakuze ntandagirirwa amahirwe Imana ingirira ubuntu bwinshi nsangana natoye na examen d'etat kandi cagitangaza Imana yankorera kiriya gihe muri 6e ico yongera igikora muri secondaire igikora muri université
muri université baca baraba combien de pourcentage baca baraba 56% pour toutes les sections kubera uwo mwaka ntibyari byoroshe nanje mfise 57% hose bagumuronke bonisi y'inota hamwe y'inota rimwe ahandi y'ipurusimo Imana ibigiriye ubuntu bwinshi hari ahantu narimba ngaha muri uwo muryango nyine wahavuye uvi Bubanza ucuraba ngaha mu Kamenge ubaye mu Kamenge bongera barangumya tuzanana nabo baravuga ati ubwo buzima wahejeje ishuri mugabo ingo wicaraha uracara umwana wawe vraiment no ntibyo kunda mbega abandi bana bameze nkawe Imana izoteba igihe ibisho Imana yacu irisho jewe nagoma ndabamenyeshe ko namye ndakubwira nti nariyumvira ko ari je gusa ariko nahavuye nsanga turi benshi abana bihakanye n'abapapa ni benshi cyane hano mu gihugu nahavuye rero wanashaka tuja hamwe turagira une association twayise ngo ni Be Parents wa umuvyeyi Be Parent umuvyeyi Be Parent Association BPA iyo BPA rero irimwe abana nkabo muri twebwe nagoma ndemesha abo bariko baratwumviriza peut-être bataranamenya niyo association turiho kandi dufise iteka ibyo uko batwita ntaco bihindura ku buzima Imana yagenye muri twebwe no kuvuga ko muri association turafise abantu umukobwa turafise quelques éléments umukobwa yavyaye umwana bagaca ashira mu isashe agaca aterera muri toilette Imana yacu ikatubungabunga uwo mwana ugo ruyoya rukarira kandi hakagira umuntu akenera iyo besoin yo kuja muri toilette agaca yumva umwana ari karira hariya agaca agira alerte agaca bamukura umwana avuye waba bana turi kumwe muri association umwana bundi akamuvyara agashira mu gifuko canke uyo wewe rero naguciriyemo numva ntazina nyina ntazina wowe aratorwa nkayidi mu gacu mutora kwera ugiye muri iyo toilette nimba yari yahantu muri public cyane azorinda kura tazi nyina tazina se tazi ngo babaho abo rero bobo ni ikibazo hari gihe batora nyina bagize ama enquête bagatora umukobwa yavyaye ngaho basanga baramusubije mugabo urumva ko ni bibazo bitugaruka ko twebwe abo bana yego cyane ubundi akavuka bakamushira mu igunira agashatera mu ishamba imbwa iri guhiga nikiragenda igatora ikazana ku munwa icanga ifuko akanigatereka kwibarabara igacivuga ati bantu mwebwe bene wanyu barakuraba donc ubu ntimani tugirira bukaba bwinshi uwo mwana agacanyagaza umufuko abahita bakabona ikintu gitembagara bagaca baraba bagasanga hari umwana abo bana wari kuri yumvira umenga aza yakonganye agaca bamukura muri toilette bamuha amata gusa mu ndwi zibiri agaca apima ibiro 6 Imana ikatugumamwo rero nago bambwira aba bantu bariko baratwumviriza yaba wewe canke jewe turafise iteka kwitwa igishushu cyangwa kwitwa igitwarira ibyo ni peneporte ibyo bira naco bihindura ku buzima bwacu hakenewe ko zaho tutunganira Imana hanyuma tukabana neza n'abantu tukagira iyo social tukagira umubano mwiza indera abavyeyi batariko batabaye hamwe ngo baduhe tukagereza kuyirondera tukaba inspiré tukaraba abandi bantu tukarondera donc un homme de référence umuntu wicitegererezo tukavuga ngo tuzobeho gutya Imana izobishura rero ibyo ni ibintu bihambaye twebwe ibidukomeretsa ni byinshi bah so warakuvyaye je papa na Karole papa aravyaye avyaranye na mama bakujya kabiri papa bakujya mbere mugabo sinshobore kwitwa kuronka umuntu yitwa data kandi ari umubanyi nta nuruza jabuka bakambwira ati yo watujya no wanaka mugabo data kanyihaka kubera iki yanga gusambura urugo rwe canke yanka ko abana sinzi ngere bire ndaguma manura abagabo nkabo muracari kure cyane
muriko muratuma ibikomere bigwirirana, muriko bana muratuma kuri abo bana kandi ari amaraso yabo. Ndazi ko hariho umuntu umwe turi kumwe muri association yagiye kuba umusoda kugira ngo bikunda zoronka inkoho yice se amubona atemera ko ari se. Abandi bana bavukana bo mu rugo rusanzwe bambara neza, bize ku mashuri meza, umwana akabura icarya iwabo bariko barabisesa kwase aja mu gisoda kugira ngo bikunda zo musirikare, basi ubwo rugo azorukorera nabi kubera afise inkoho azo yicese. Mugo Imana imugirira ubuntu iramuhindura, donc aramenya Imana hama aramusabira arahindura. Rero abo bantu bazogirirwa neza, ntimugire ubwoba, ico Imana yateguye kizoranguka. Ubu buzima ni wavuze ngo mwasanze ngo kugasago iwanje, nakusanze kugasago mbona taco habaye nuko tutinjiye indani naho ngo babibone. Oya, nubwo biruko ntaco bitwaye, nakubwiye ubukene burahari, mugabo ntenye nk'abandi barundi, kuko niba uno munsi nshobora kuba mfise aho ntaha iwanje ata amafaranga yanwaye ntanga, ntaco nakoze nta kirekire. Rero mu gisagara ca Bujumbura urumva ko harimo akagiriye. Nawe rero uriko uratwumviriza, nagomba kubwire ko Imana itakwibagiye, uri hafi y'ikiganza cayo, iragukikiye, uri ku bibero vy'Imana, izokugirira neza. Muriko muratwumviriza muri benshi, murashobora kubandanya mutanga intererano zanyu muri commentaire. Mbega ikibazo mbajije urashobora nawe kucishura muri commentaire, ariko kandi byemve nashagira akacishura. Mbega ko natawe nakuze nturubikwa, ivyo bihindura umutima wanje, kuko iyo uriko uraturubikwa umutima uteruza urirabura, umutima urirabura, nugasanga nawe mu bikorwa ukora hagaragaramo hagwiramo kenshi ibikorwa by'ubugome, kukugira uti nakare sinkundwa. Mbega nokora iki kugira ngo niyakire muri ubu buzima mbayemo bwo guturubikwa, kandi numve ko ndabubayemo nk'umwana w'Imana nidegembye? Burya bienvenue kenshi hari ibintu tuvuga nkuko twabifashe nko kumenya ni formule, turazi ko Imana ari rukundo. Ico ntashobora kukivuga kubera nakuze ndacigishwa uko mugabo ubuzima bw'iwanje ubwo rukundo rw'Imana atagontangarira atanabuke ntinjira ngo sesangure ku buryo noba convaincu ko Imana inkunda. Mushobora ikintu ca mbere novuga umuntu yokora no kwitanga, no kwiyakira, ukakira. Jewe nohamagarira abantu bavutse gutya, ukakira ko ivyakubayeko nta ruhara na rumwe bifise, kandi by'ukuri nta ruhara twagize kugira ngo twe tuvuge. Ubundi umwana n'umugisha, igicumuro kiri ukwacu, ibyo ntaco bitwaye. Mbe mu bisokuru bya Yezu harimo bavutse nka mwebwe. Rero nagomba ndababwira nti il faut se maîtriser, ukamenya ukakira ico kibanza abantu bagushiramo, kandi ukacumva ko ukiririmwo ukinezererewe. Donc ndi kintu ntashobora guhindura. Urantegera? Yego cyane. Umuntu uriko uratwumviriza ushobora kuba wavutse muri ubu buryo urigitwarire urishushu n'ibyo. Il faut se maîtriser. Kandi ukamenya, faut savoir se classer. Ukamenya uruhande wishiramo n'uruwe. Je uruhande nishiramo data yaranyanse, mugabo nshobora kubaho grâce à moi. Umaze kwimenya no kwiyakira ukitahura, ucuja ku ntambo kigira kabiri no gukora. Twicaye ngaha niyumviriye cyane ko mbega aba onkle basunika koko si kandi si wacu, bambwira ngo japaso datari ubwo sinorondera iwacu aho je viens nibaza ko nchanza kwishura cha kibazo bambaza ngo mbega uri bienvenue wana. Ndagira ndakumenyeshe yuko
jewe ndi intango abana bazomenya ko ari aba bienvenue umwuzukuru wanje amenye ko ari umwana w'umwana ahereze kwa bienvenue hanyuma isheni zoza bafite inkomoko iherera kwitwa bienvenue muyandi majambo kuba Adamu Jerry nka Adamu kuba singira niyumviriwe mu bitekerezo by'Imana Imana irambumba injira nuko nico novuga rero iki kintu tuzogishika ko gute umaze kwitahura kora nimba uno munsi twicaye ngaho iwacu nuvuga ko ari iwacu kubera ko hari abantu bava biwanje iyi ni foye yego cyane nubatse ngaha kugira ngo ishobore kwagura umuryango mugabo umuntu naho yo bahita akahaca aharonka ubuzima kuko nimba nararonse nabo wararonkeye ubuzima nuko naronkeye ubuzima mu nzu ninjira hano hantu umupapa yamfashe ukuboko bingoye hamwe bubanza sinari bwabona abapapa barira mugabo yaragize ikiroroge ndamuzanye sete hari kuri pake niho je ninjira ngaha nahamagaye umuryango mutoya mama n'abana tuvukana n'uwo muryango donc n'abantu bari proche bakeya ndababwira nti nahinduye adresse sinkiba mu Kamenge umba mu Tereje none rero nshaka muzoze murabe aho nimukiye ariko aravuga ijambo yakoreye amosozi ku matama avuga ati bienvenue uransubije inshuro ntokubwira ingene nagufashe ukuboko urandamburushije ndamubwira nti papa sindakuramburusa kuko nta n'umunsi ndagujana ku mazi ngo ndakwicarike ndakubwira irambye amaguru soma usubire ati non votre responsabilité ni réciproque ati ni remboursement ati uranyeretse ko byukuri naragufashije mugabo kandi nawe urahagurutse ndibyabaye iby'ubusa wararonse base wararonse fondation ngurabandanya kuko ari abaronka fondation ikamera muri biti ikatereka mu nivyo none rero wa muntu we kora cyane amahera dukorera abashoferi ni menshi gadi mugabo ibyo bihumbi 10 ukarya bitanu ukabishira ahantu ukarya 2 ukabishira ahantu bizo mugabo ufise un objectif kuko jewe iyi projet ndafise ntiri mwishuri iyi plan y'inzu ni je nayikore ni je ngira nuko nari sanzwe do ari byo ni je nayigiriye suivi y'inzu ku buryo n'abafundi bamwe twakoranye bayavuye bambwira ati tugomba tugukorera umunsi utazoduhemba uko twakoranye neza kuko nararonka ibihumbi nka 200,000 aca niyaranja nkarondera nti ahantu nshaka gukorana na gute nzokora aha hakwiwe muri 200,000 hari imifuka ibisima hariyo musenyi nk'imifuka ingahe bizoca bikora ahejeje gukora ibyo nateguye mfitiye amahera nabwira umufundi nti zinga udukoresho twawe taha ntiwaraba amasaha zinga ibikoresho byawe ni witahire uzogaruka ndaguhamagara muko gukora rero nagomba ntumirira umuntu ariko aratwumviriza il faut être honnête bo munyakuri kuko hari je ni mufundi mu gifundi hari umuntu akoresha abantu adafise amahe yaronse les matériaux agaca bakoresha tutemo mugabo ntabahemba gacamura kubahemba kandi inzu yaduze donc la mise en œuvre ni kintu naho tuba dutanga amafaranga udashobora cyane cyane mu miryango jewe bibabaje nimba uriko urakora rero hagarara mu kuri utagira amahera yo guhemba abantu barungike batanu nico nako namubwira nti ahari yo medeve y'umufundi n'umuyede babiri bahejeje ndazi ko barabimara baca bataha nzobahamagara bukeye kuri yone tete ndiko ndakorana nabo barageze igihe barambwira abafundi bashika batatu n'abayede twe tuzokora umunsi uyu kandi baduhera urashaka kurondera materiyo tugufasha tiko twasanze uri umuntu mwiza cyane rero muri uku gukora gukorera mu kuri gukorera mu muco ntihagira abantu bidoga ifuko muri wewe bahakuruze rero iyi nzu kuko nako ndabikubwira ngaha kugira ngo
uwo ari wese aronkera ubuzima naronkeye ubuzima mu ngo z'abandi ndifuza ko ntuyorongera ubuzima bwawe. Muri rusangi ubuzima bubabaje mwabayemo, ubuzima bubabaje bariko barabamwo, bagerageze gukora uburyo bwose kugira baze babugwanye ko hari uwoshikirwa n'ubuzima bubabaje buvuye kuri we. Ndibaza bienvenue, sindi ko ndabikwipfuriza naho vyoshika kanyerera nta kosa wogira nk'iryo ryo kwihakana umwana. Bienvenue. Bon, jewe naho uriko uramvugisha mu kiganiro turazinanye iminsi myinshi. Ego turazinanye Bienvenue. Wavuze ngo uri umusore weze ngo ugeze. Ego. Kugira nshike uno munsi naciye mu buzima bwo kurwana. Nagomba mbwire bano bantu bashobora kuba bavutse nka jewe ico ndabazi ko coco. Ico ndabazi nuko ari abantu bahungabana mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Sinzi ko arakarande twazanye. Sinzi ko ari bidukurikirana ari ayo maraso. Mugabo ndatsi ko ari abantu benshi ni benshi bafatwa n'iki kibazo. Wavutse uri shushu bikaca bigushikira batubyara umwana hanze cyangwa ugatwara inda y'indaro. Ayo n'amatemwanyaje mfise y'abantu benshi. Cyane ko muri hamwe ubu bamwe jewe wanashaka sinovuga ngo ni inkomezi nari mfise nari nuzuye ibikomere ntegwa na mama ko je mama turiko turakundana muri iyi minsi aho nyokuru apfiriye ubundi yari umuntu muhita yari umuntu w'umugenzi muyandi majambo nyokuru niwe yari mama cyane kuko nabona ko ibibazo byose nahuye navyo mu buzima nabitumwe na mama kubyo je nigeze kuronka na renvoi définitive mu ishuri nkubise umwana w'umwigeme kandi atashunda mu kubera ahurira mu iranje numva sinzi niba yambujije kubandanya ndamwahuka ndamukubita acagira ikizunguzungu acagwa ku intebe kiramukomeretsa na amaraso candara nkara mugabe ivyo vyose nagiye kubitahura ubu maze kwimetriza cyo gituma nabwiye abantu nti il faut savoir se maîtriser, il faut ko ukora kandi ugakorera mu kuri ivyo birahagije kuko uri kurakora ni ngombwa ukora ukorera mu kuri yedimo uraronka umusaruro uraronka umugisha hanyuma ukagerageza abantu mubana kuko kuri kugaragarira mu bana donc les proches abakwegereye nibo babona uko kuri kwawe ngene gukoreramo abakwegereye rero baragutemwa bamaze kugutemwanya ubuzima burabonetse mfise iyi projet nta mahera nabifise mugana za numva umuntu ndajindi ko ndubaka n'ibyo kazambona umuntu andungiye envelope ya 500,000 kandi umuntu atari umuntu wo muri mu maraso umuntu w'umugenzi nka Edi umuntu akambwira ati uri mu rubaye uzoze utore umufuko wese kandi ivyo bintu birabaho sinovuga n'ubuntu bw'Imana nta myaka afise nta kuba ngo nubaka inzu n'ubuntu Imana yagiragira bugereka ku bundi bwa bundi yageragira rero uti mbega wowe naho byoshika ukanyerera nako nabwira nti turadinanye jewe sinsanzwe ntahungabana cyane muri ubujanye n'ubuzima ndoragitsina ico ndabishimira Imana nubwo cari cyatewe na blessure ubwo bundi yakira wanashaka nashoye no gutera intambwe uburatsi ko vuba mfise ubukwe ariko sivyo nategekanya kera sivyo nategekanya ko naranka abana babigeme cyane nkumva umutima ndabanse nkumva ndabakuyemo ariko Imana yangiriye ubuzima ndashobora kugira iyo sentiment d'amour none rero uti ntiwo gikora je nagira ndababwira ukuri abariko baratwumviriza muntu wavutse muri ubu buryo nagomba ndagusabe wirinde ndazi kunyiganga cyane ndazi kuhungabana gose mugana nagomba ndagusabe uhagarare kuko nagira ndakubwire noneho wowe sino bikwigisha ibikomere wabanye navyo urabizi ingene wafatwa mu muryango urabizi ingene nuno munsi ugifise inkurikizi zuko witwa ishusho urabibona ndagusabe wigengesere ahubwo nimba uhungabanye
rondera kugira urugo uvyara abana ufuti igisebo kituriko witwe papa w'abana baguhamagare uryoherwe kumva bavuga ngo ujya ni papa naka mugabo bavuze ngo ujya yarabyaye umwana ngo acara mwihakana ngo burya ngo naho ngo agenda ngo naho ariko aranywa icupa ngo burya ngo umwana wiwe ngo nta bugabo bumurimo ico gisebo rero tugerageze ntibikatubeko ntitukihakana abana birashobora gushika mugabo assumer la responsabilité. Ego bienvenue watubwiye yuko uri kurumva imirindi yo gutabagwa vuba cyane uribwira ikintu uradutumira somuti yo sinzi rero bienvenue ubuzima wagiye uracamo bukomeretse muba mwarabuyaze n'uwo wiyumviriye ko mufatana projet yo gutabaruka. Bon ubundi uwo tuzubakana turamaranye igihe kinini kuko ico gihe cy'ububanza twarigana nubwo tutega mu ishuri rimwe twari kwigaho kimwe twadusangiye n'ubutumwa ku ishuri iyo muri scolaire rero twarabandanije mugabo imbere harahenze nk'imyaka ishika nk'indwi dufatanye urwo rugendo donc tubayanganje mugabo imbere yo kumubwira ibizokurikira n'ingene tuzobaho mu rugo nico ndavyifuriza nabanje kumubwira bienvenue wari imbere yuko ndamupropose namubwira nti bienvenue yifuza ko mufatana urugendo ni bienvenue yavutse gutya ni bienvenue nkuko abantu babivuga atagira iwabo ni bienvenue atakintu afise ataba bene wabo je ndifura mu bisanzwe kwa mama ataba bene wabo vuga ngo bamufata ukuboko yiga gutambuka nyene ataba inasenga ataba uwo muntu muzoba ngira ngo ndakubwira uburyo tuzobana uwo muntu wumva byukuri mu bana hanyuma arabinyemerera rero nkuko wabivuze ati urukundo birindi kuba nzobatumira nzobatumira muso cyane yitegura rimwo mbere iranarembye ico ni ciza cyane burya wabwiye umuntu mugiye kubana azomenya ingene akubungabunga kuko uramubwira uti jewe narikomeretse kiri muri kimwe nakubwira nti il faut kwitaho il faut ko umuntu yitahura akimetriza akamenya uwo ari we kuko ubuje nagira ndakubwiza ukuri kubwira umuntu ko ndishushu uretse ko vyambabaza bambwiye ngo ashushuke ubu ndakwidondora nkakubwira ubushushu bwanje ahantu buri ngene buturuka donc ndaviva ico ndi uno munsi ndemera kubuwo nyene kuko abantu benshi banka kuko ngaha no ngahi wacu hari abantu benshi bavutse mu bwo buryo umubwiye histoire yumva komeretse akozwe ko ku mutima mugada seruka ngo kubwira terega burya jewe ego cyane dutere dusozera kino kiganiro cyacu iyi ni Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu twese uko navutse uko bienvenue yavutse uko nawe uri kurakurikirana inombonesha kure yacu wavutse twese dukwiye iteka kuko n'umuvyeyi wa twese duhurira ko n'uwiteka aho bienvenue nariko ndamwirya ko ndamubwira ibisokuru bishika bingahe byaho nkomoka aho ngeza kumenya aho umenye bwanje bugeraho data yambwiye bienvenue nawe yavuze ni yemwe ngira mama mvuga Yezu gusa wa Yezu dusangiye n'uwiteka n'Imana yacu niwe atuma twese tuba turi mu gihagararo turimo uno munsi naho bashobora kuba bagisuzugura batazi ubwenge bakibaza yuko kugira ugira iteka rukuzo mu kurengana babanza gukura abantu mwibarabara byose bakabanza gukubura ariko iteka urarifise kuko n'uwakuremye n'uwiteka umuvyeyi wa twese n'uwiteka twirinde rero kugamburana tugerageze uko bishoboka kose aho baye aho mbaye
hariho abantu bagiye baravuka muri ubwo buryo kandi uko batotezwa turabibona, hari naho nawe ushobora kuba urimo. Ikosore kuko uri kurihenda cyane, uri kurihenda wambura iteka umwana w'Imana utamuhaye. Na Yezu mu bisokuru byiwe bienvenue, haraho wumva ngo kanaka mbavyara kanaka kuri mukanaka, urumva kumbure quelque part mu ngundu avyara kuno byagenze, aravyara kanaka abayimu na wa wundi nyene yavuka nka bienvenue, aragiye mwaca gisokuru ca Yezu n'Uwiteka. Tugerageze rero ku hana iteka, ni nacyo nombonesha kure yacu iduhamagarira ukwemera kubyara ubuzima. Nta kuri Imana itogukura, nta Imana itogukura kandi nta naho itogushikana. Komera rero kwibanga, wizera Imana izoheza ikuzamura. Je ndabona bienvenue mu bisanzwe n'umuntu turi mu bigero bimwe, hambavu yuko turiko turagira na kino kiganiro tuyaga. Hari ubutumwa twahoze dusangira atarimukira ngaha muri aka karere, twahoze dusangira ubutumwa. dusanzwe tuzinanye ku buzima busanzwe nyene, naho no munsi nashimye kuza ngo tuyage kuri buno buzima bwimbitse, kugira ngo namwe duheze tubasangize. Bienvenue mu rugero arimo, Imana ikabimuteye iteka nk'iri, ari umuntu yakuze, reka nkoreshe yamvuga igezweho, yipapa akanimama. Wakuze wipapa ukimama, n'ibikorwa by'inkoko. Inkoko igeze kubyara irifasha irondera umwakirizi. Rero abantu bose bavutse gutya kenshi, abenshi ni bake vraiment usanga bazigamwa n'iyo miryango bavutsemo, bemerwa batemerwa, hari utubazo tuhari. Yego cyane. Mungu urabona mu gukura amaboko mu mpuzu, Imana irahezagira ibikorwa by'amaboko yawe nkuko ariko urabiduhamagarira. Dusozere bienvenue akajambo kanyuma ku bariko barakurikirana ino mbonesha kure yacu. Akajambo kanyuma numva no tekera bariko baratwumviriza, yaba abana b'amashushu canke ibitwarire canke aba bavutse nawe wegimo, ndabizi muri yo nuri muri kategori yacu, iyi kategori irazimvye kubamwe. Nashaka ndababwire nti tugerageze guhiteka umuntu wari wese. Mwebwe muri ko muranyumviriza dusangiye ino ntambuko y'ubuzima, nagoma ndabaremeshe ndababwire nti ndabateye intege, ibyo murimo byose Umukama azobagirira neza, ariko kandi twirinde ibyo wabayemwo ko hari umwana wawe yobibamwo. Turinde umutima, turinde n'umubiri, bizodufasha. Twihangane, tuzubaka ingo zacu, tuvyare, turondoke, twitwa abapapa. Hanyuma Edimarika aravuga ngo je ndi kwizera abamanira kiza. Twebwe ibyo barabimubwiye, natwe je nanje nzobibwira abana. Yego. Iyo inkomoko uzobwira umwana tukomotse kuri jewe, ukomotse kuri jewe, nawe uzogukomoka ko aramubwira ko akomotse kuri wewe, akomoka wa cyo gikorwa. Rero ko hari abagikoze, mwebwe Imana yabagiriye neza, reka natwe tugizogikore. Mwanya kubwira Imana, nshuti zanje ndabakunda cyane, mwirinde twoye kusubira gukomeretsa abandi bana. Bishitse ikibazo nk'ico kikaba, asime raba ngene ukora inshingano z'umupapa, raba ngene ukora inshingano z'umumama, wumve ko uwo mwana azobaho kubera wewe muri bya bihe umwana nyene akeneye urukundo rw'abavyeyi, akeneye gufatwa izosi, akeneye gufatwa akaboko, akeneye kwigishwa indero, ikizira n'ikitazira, ibintu nk'ibyo. Mukama bampezagirire, numva nta kintu novuga. Imana ibakomeze, Imana nawe.
ego cyane nanje ndabakengurukire kubona mwafasha akanya ko kudukurikirana kubona muheba byose mugakurikirana ikiyago cacu twizere ko kiriko kirabubaka tubasabe mubandanye mwandika muri commentaire muduterera ivyumviro by'ingene twobandanya tubashitsa kuca umutima wanyu wipfuza bienvenue dusabire abariko baradukurikirana kugira agasabone kamwe bita subscribe kugira ngo tubandanye turonka umuryango munini ukurikirana ibiganiro bya abantu bariko baradukurikirana kuri nobonesha kure ni by'ukuri ifoko tugira partage tugira j'aime hama kandi tukagira na s'abonner musanzwe mubimenyereye urazi ngene mubigira kugira ngo bayidimo nabo bashobore gushikanira ijwi kure muri benshi bashoboka yego murakoze rero tubakengurukire kubona mudahengeshanya kudukurikirana mukamabandanya butuzi icyo cyose mwifuza mu mitima yanyu mubandanye muhimbagwa muri hose vibes irangwe aho muherereye gira iteka irahuba ubawe bye bye